Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Wakoze kwitaba isango ry'amakuru mu Kirundi ya Radio RPA ejo ry'abanyagihugu turi ku munsi w'Imana igenekezo rya gatatu ntwarante umwaka wa 2024 nahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Mu gisata cy'umutekano w'impunzi haravugwa imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bicira umuriro baba barinjiye mu ikambi y'impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu kibanyi ca Tanzania ibiteye ubwoba n'amakenga abarundi basabye indaro muri iyo kambi muravyumva muri ano makuru. Abanywanyi babiri b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku mutumba Musimbwe ni muri komine Gisozi intara ya Mwaro baratungwa urutoke ko bimonogoje mu kuboreza igufa abanyagihugu ingeso ngo basa nabagize akamenyero. Turabwira n'ibijanye n'imyidogirangwa mu bakozi ba leta bahembwa n'igisata c'abakozi ba leta nyene bavuga ko ubuzima butaboroheye bitewe nuko gushika ya magingo hatararonswa imishahara y'ukwezi kwa ruhuma guheze. Musangwe ikaze mu kanya tuja mw'idonido. Ndasubiye kubaramutsa dera n'amakuru mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yarayishwe uwundi arakomereka barashwe n'umuntu ataramenyekana ku mutumba Gihungwe muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Uwishwe yarazi kuri tazirano rya Njonjo nayo uwakomeretse yitwa Pascal Mbonimpa. Iryo barajyaguye nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro ryakeye. Amakuru dukesha abegereye aho byabereye hamenyesha ko abapolisi n'abasirikare baciye bazinduka gusaka mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana mu mihana ariko akaba taco bahasanze. Mu makuru y'umutekano nyene umuntu w'umugabo bivugwa ko yari umusuma yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa komine Rugombo intara ya Cibitoke. Amakuru ava muri iyo komine havuga ko umuhisi yarazi kuri tazirano rya Ndaba avuka ku mutumba Kagunuzi zone Ndava yoba yari mu mugwi w'abantu bashaka kwiba ku ivuriro ritoya ryigenga bita Agakiza. Mu gihe rero ngo yashaka kwica umunyezamu wo kuri iryo vuriro uwo munyezamu ngo yoba yaciye amwitanga amwica amucumise. Ayo makuru abandanya ashikiriza ko abandi bantu bari kumwe na nyakwigendera baciye batungwa nayo bameze ariko ko bariko bararondegwa. Amakuru y'umutekano tuyabandanirize mu mpunzi mwari mwavyumvise ndabica ku masonga ubwo baburatekeye impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu kibanyi ca Tanzania bakeka ko muri iyo kambi boba barinjiranywe n'imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bicira umuriro. Kuri uyu wa gatandatu mu gitondo umwe muri izo mpunzi akaba yarahatswe kugandagurwa n'umuntu yari afise inkoho. Elvis niyo mwongere mw'idonido. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ivyari bimaze iminsi bivugwa mu nkambi ya Nduta niho vyatangura kuja ku mugaragaro. Impunzi yari izinduye ije kwa muganga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yahuye n'umuntu yitwaje inkoho. Uwo muntu yavuga ururimi rw'ikirundi yategetse uwo muntu kubika inda hasi agasokorora ivyo afise vyose. Hari muri zone ya mbere umuntu yaragiye mu kwa muganga mu bitaro vya UNICEF hari nko mu masaha 10 z'ijoro niho mu kugaruka yahura n'umuntu afite inkoho yavuga n'ikirundi acamuryamisha hasi kugira ngo aryame hasi aramusohoka ariko nta kintu na kimwe yashoboye kumukuramo. Mu nyuma yamutegetse kuja no mu mihana y'ababanyi ajayo kuguruza akamutegeka yuko imihana aza guhamagarako ngo bari wahamagara kugira bashobore kumwitaba wewe bamenyereye. Yamutegetse mu mihana ibiri yose iyo mihana yamutegetse n'umuhana wa mbere base kwitaba ariko wa kabiri bakaba bitaba bitavye barabiye mw'idirisha akamufatira ku nkoho n'uwo muntu wo mw'idirisha kugira ngo ashobore kugurura ariko we ntiyigeze yugurura. Impunzi z'abarundi rero zivuga ko zifise n'amakuru ko hoba hari n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho baba barateguwe kugira bahungabanya umutekano muri ayo makambi ya Nduta maze leta ya Tanzania ibonereho akaryo ko kwirukana
impunzi z'abarundi. impunzi zirahagaritse umutima n'abo bantu bitwaje ibigwanisho banavuga yuko bagamije kuzoza gukora ikintu kidasanzwe tutazi kugira leta ya Tanzania ishobore kwirukana. ntawuzi ko umugambi leta ya Tanzania na leta y'Uburundi boba baravuganye kuko murabona ko ibintu byose byo gushaka kutwirukana bikorera hamwe. Basaba rero gucungererwa umutekano. Ubwo icyo tubisaba yewe na leta ya Tanzania. Leta ya Tanzania twahungiye mu gihugu cyabo nubwo batadushaka turi mu gihugu cyabo ko biri kose. hano yewe nayo niyo tugeze niyo itegereza kureba umutekano wacu. turafite ubwoba bwinshi bw'aha hantu rero dusaba gucungererwa umutekano bikwiye. Tubamenyeshe ko ivyo vyabaye inyuma y'urugendo rwa John Warioba umugenduzi ajejwe impunzi mu ntara ya Kigoma. Ubutumwa bwatanzwe kukaba kwarukwibutsa impunzi ko basigaranye amezi 10 gusa yo kuba ku butaka bwa Tanzania. Elvis niyo mwungere urakenuye inyuma y'akaruhuko gato turabananya n'amakuru twabateguriye. Mu gisata c'agateka kazina muntu abanyagihugu bo ku mutumba Musimbwe muri komine Gisozi intara ya Mwaro bariyamiriza agatotezo no gusinzikarizwa ubuzima bikorwa n'abanywanyi babiri b'umuganga uri ku butegetsi CNDD FDD. Uheruka gusinzikarizwa ubuzima n'uwitwa Kabumba Nkono gushika ubu akiri mu bitaro. Abanyagihugu bakavuga ko kubera kudahanwa kw'abo banywanyi ba CNDD FDD iyo ngendo yo gusinzikariza ubuzima abanyagihugu bayigize umugenzo. Idonido na Eric Niyonzima. Abo banwanyi babiri bo mugambwe uri ku butegetsi bahotera abantu ku mutumba Musimbwe muri komine Gisozi no witwa Desire Sengiyumva hamwe na Alexandre Ndayikunda nkuko bishikizwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba. Abo banwanyi babiri ba CNDD-FDD ntawe batagira umutwe aho mbere bamaze gusinzikariza ubuzima abanyagihugu barenga 10 harimo n'umukuru w'umutumba Musimbwe. Uwavuba iruka ukubitwa Karemba no witwa Kabumba Nkono akiri mu bitaro gushika ubu nkuko vyiganwa n'umunyagihugu. Umuntu agishirije yitwaje umugambwe uri ku butegetsi arimo yitwa Sengiyumva Desire n'undi Ndayikunda Alexandre. abantu tamuntu n'umwe bubaha tamuntu n'umwe bagira umutwe aho bigeze gukubita umukuru w'umutumba yitwa Mpazenze. ni amaka ashika 16 amaze gukora uwo bita Kabumba Nkono bavugiye mu bitaro byo mw'Ijenzi. bamubajije umuntu ati nta muntu yitwa nako tuboneye ati ntawe mbona kimurondera yesi namurondera ko sinzi yajyaye. niho baca bamurengera barasenyagura basigara intera. Ikibabaje kubwa abanyagihugu bo muri komine Gisozi ningene abanwanyi babiri b'umugambwe CNDD-FDD aribo Desire Sengiyumva hamwe na Alexandre Ndayikunda atanumwe yigira bubahuka ngo abafata mu bajeje intwaro canke inyamiramabi. yaba ni polisi yaba ujejwe intwaro gusa kuri mutanteri nta muntu n'umwe abavugisha nta muntu n'umwe abubahuka ngo barengutse imbere y'ubutungane. naho ibyo nkozi z'ikibi bafatwa twari dutabaje umukuru w'igipolisi muri komine ntiyigeze abavugisha ahubwo yagarutse gutera ubwoba ababanyi n'abakubitiwe umuntu yuko ngo basabye ikigongwe bababarire. niho twatabaza amatari w'intara arakoresha ububasha afite barabafata ariko ejo umunsi wa gatanu barekuwe uwo muntu akivune mu bitaro batavuje uwo bahohoteye. Mu kabaro kenshi abanyagihugu basaba ko ubutungane bwo kuyambika umutamana uheruka gusinzikarizwa ubuzima ariwe Kabumba Nkono akavuzwa nabo bamusinzikarije ubuzima kandi bakanakurikiranwa kuri ivyo vyaha bagirizwa. Uruganda rwa EPO yatwarondeye Deo Aishake Musitanteri wa komine Gisozi ariko ntiyashimye kugira ico yivuzeko. Eric Niyonzima tuje mu vy'intwaro aho imyidogo ari myinshi mu bakozi ba leta basanzwe bahembwa n'igisata kijejwe abakozi ba leta arico bita fonction publique mu rurimi rw'igifaransa kubera batararonswa imishahara y'ukwezi kwa ruhuhuma guheze. bavuga ko bibagoye kubaho narirya uburyo bwose bari bafise ngo bwatwawe n'impenshi. bagasaba leta kunyarutsa kubaha imishahara y'ukwezi guheze. ni mu gihe umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi aheruka gutangaza ko imishahara y'ukwezi kwa ruhuhuma izocererwa iminsi 2. imvo zikaba ari ibikorwa byo gutunganiriza abakozi ba leta 303 bahagarikiwe imishahara y'ukwezi kwa nzero uno mwaka bikekwa ko batabaho. Idonido na Onezime Dushimagize. Abakozi ba leta batarahemba umushahara w'ukwezi kwa kabiri no mwaka n'abakozi bahemba n'igisata kijejwe abakozi ba leta arico fonction publique mu gifaransa. bavuga ko bafite ingorane zo kubaho kuko badafite amahera yo gusuma ayo kwivuza ayo guhemba abakozi nk'abo mu nzu n'abandi babakorera ibikorwa bitandukanye harimo ibyo mu ndimo. ivyo rero binyurwa nuko bamwe muri bo ariho bagaheza kurimira impeshi abandi bakiyirimo.
iyo mpeshi ikaba ibatwara amafaranga menshi kandi bategerezwa kwirimira bamwe iyo bavuka abandi mu matongo baguze canke bakota kubera ko imishahara bahembwa ari mito itagishobora kubabeshaho bataronse ukundi biyungunganya. Basaba rero leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibahe imishahara y'ukwezi kwa kabiri kugira ngo bagerageze kubaho ibintu bitarayangara. Ni mu gihe umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi Veniste Muyabaga aheruka gutangaza ko imishahara y'ukwezi kwa kabiri izoshegwa iminsi 2 ku bakozi ba leta bose bahemba n'igisata kijeje abakozi ba leta arico fonction publique mu gifaransa. Imvo zikaba ari uko ibikorwa vyo kurenganura abakozi bagera ku 303 batarose imishahara y'ukwezi kwa mbere no mwaka. Icabitumye kikaba ari ko bari bikezwe ko batabaho inyuma ya rusansuma rw'abakozi ba leta yaheruka kuba bisabwe n'umushikiranganje wa mbere. Ariko kandi hari abatemereye siguro bibaza ahubwo ko leta yoba yabuze amafaranga yo guhemba abakozi. Aho ngo ni kubera ko bitari kwanka kabahemba babandanya guhembwa abataratunganirizwa nabo bakabandanya batunganirizwa. Arakoze na Onezime Dushimagize abarimyi b'ibigori bo muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo baridogera abakozi b'ikigo kijejwe kugura umwimbo w'ibigori Anagesa ko bababuragiza mu kwanka kugura ibigori byabo ngo ntivyumye neza mu gihe abandi badandaza baca bagura ivyo bigori kuri make bakabishora ubwo nyene aho nyene muri Anagesa abarimyi bagiriza abakozi b'ico kigo ko boba barya igiturire. Ni inkuru ya Dani Claire Iratwumva. Abarimyi bo muri komine Bwambarangwe bamenyesha ko kugira bashika hishira hamwe Anagesa rikorera bagenda urugendo rw'ibirometero vya baba 6 kugira ribagurira umwimbu w'ibigori. Abo barimyi b'ibigori bafite agahinda kuko iyo bahashitse abakozi bishira hamwe Anagesa baca bikika mu kiza bakababwira ko ibigori bazanye bitumye neza nk'uko uyu murimyi avyigana. Twebwe abarimyi ba komine Bwambarangwe turabura buzima umwimbu wacu turadushoye twebwe twanikira umwimbu tukabona ko wumye ukawushora bagashyiramo icuma gipima bakaza bakubwira ibigori byawe ntibyumye ubikeneye kwanikirwa iminsi 5. Abarimyi bahibwambarangwe bamenyesha ko abadandaza baba bari ngaho baca babagurira ivyo bigori kuri make bakabishora aho nyene kuri Anagesa kandi kavyakira bakagiriza abakozi b'iryo shira hamwe ko bakorana amanyanga nabo badandaza mu kwiba abanyagihugu. Agahinda nako dufise nuko bamara kukubwira ko bitumye ugaca ubigurisha umudandaza ngaho nyene bagaca we babimugurira akaronka amahera. Dufise umubabaro yuko boba abajejwe kubigura baba bafitaniye amasezerano n'abadandaza ko baba bazogabura ayo mahera. Niho kubona umudandaza ashora ikamyo batugenda ibirometero 6 bagwira ngo dusubize inyuma ngo tubere kwanika indwi yose ariko batubitanga aho nyene bigaca bigurwa ku maprive y'intoya. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka yaba batwara Anagesa mu Kirundo canke musitanteri wa komine Bwambarangwe Bernice Mukakabanda kugira bagire ico bashikiriza. Nyano rero dusozereye amakuru yo kuri wa gatatu ntwarante umwaka wa 2024 mwebwe mwari muduteze yompi ndabakengurukiye bakoze kandi abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira kuri mikro ya Emmanuel Ninge ko nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza ibihe vyiza.